Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabategurira ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline ndayishimiye, aho abarundi bo mu mihingo yose bariko baramwamagana bavuga ko ariko yigenza nabi kandi bakavuga ko ariko arakoresha itunga ry'igihugu nabi, kandi bakabona ko ubusuma bwose buriko burakorwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko arabugiramwo uruhara rukomeye cyane. Ariyo mpamvu abarundi batandukanye batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko niba ashaka gutuza ubusuma ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabanza agahera ku mutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, kuko ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo yigwizeho umutungo w'igihugu, kandi murazi neza ko n'ingendo yamamo izo ngendo zose ataco zimarira igihugu ahubwo arizo guhombya igihugu, kuko arakoresha amafaranga menshi kandi amafaranga mvamakungu mu gihe bisata bitandukanye bikeneye amafaranga mvamakungu, ariko akaba ariko arabura ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku rugero rutarigera rubaho. Hari amakuru menshi atandukanye kandi ateye ubwoba twabateguriye ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho benshi babona ko ashobora gukwegerera akarambaraye umugabo wiwe, aho benshi bavuga ko nyine ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora gusambuka kubera umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Byose nyine twabibateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone pyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Urazi ko njewe ndi inshuti ya Neva. Hari imvugo iriko irakomera mu Burundi muri kino gihe kandi iteye ubwoba, aho benshi nyine mu banyepolitike babona ko ibi bintu bishobora guhera nabi, kuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko yigenza nk'umukuru w'igihugu, kandi bikaboneka ko ari ibintu biteye isoni cyane kandi ari ibintu bishobora guhombya igihugu cy'u Burundi amafaranga atari make. Kwirwa inshuti ya Angeline Ndayishimiye bitera bihinduka ubudahangarwa mu gihugu cose. Mu myaka iheze y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD abahanyamafuti barita ko ari abakozi b'iperereza. Urazi njewe co ndi, urazi ko nkora mu iperereza. Iyo ndabyumvise byahora binkwenza, kuko umukozi w'iperereza akomeye n'utazwi. Mu bisanzwe uko ntikwari ukwigamba uko bazi akazi k'iperereza, ahubwo baba bigamba ko bashoboye kwica uwo bashatse hose, kandi bakabikora atankomanzi, nk'uko nyine byagiye bigenda mu ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza, aho abakozi b'iperereza bicaga uwo babishaka wese kandi bakabikora atankomanzi, nk'uko biriko biribonekeza nyine ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Iyo ndabyumvise byahora bintwenza, kuko umukozi w'iperereza akomeye n'utazwi. Mu bisanzwe uko ntikwari ukwigamba ko bazi akazi k'iperereza, ahubwo baba bigamba ko bashoboye kwica uwo bashatse kandi atankomanzi. Niho havuye ko imbonerakure ziyemera ziha amazina y'ubwicanyi, nk'uko bitangaje kumva hariho umutegetsi yihaye izina ry'ubuhizi ngo ndakugarika. Murazi nyine ko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi yihaye izina ry'ubuhazi yita ndakugarika, aho nyine yashakaga kwerekana ko atawe yatinya kandi akerekana ko akora amafuti menshi atandukanye, ariko leta Evariste Ndayishimiye ntigire icyo umutwara. Hari abandi wasanga biyemera ngo bakorana na Generali Adolphe, abandi bakita atabo kwa Mutama. Ibyo byose nyine bikaza bitera abanyagihugu ikibazo gikomeye cyane, bakibaza arinde urongoye igihugu cy'u Burundi by'ukuri, kuko nyine abo yitaga ayo mazina barakoze amabi atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ajanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kugandagura abantu izuba riva, ndetse no kunyuruza abantu umwanya n'umwanya, ariko bikaboneka ko leta y'umuhisi Petero Nkurunziza ititeguriye kubahana, nk'uko biriko biragenda kuri leta Evariste Ndayishimiye. Naho yari yatanguye ahumuriza abarundi akavuga amajambo aryoshye, ariko yajya gushira mu ngiro ugasanga ataho bihuriye. Mu ntwaro ya Perezida Ndayishimiye abantu ntibacigamba ngo ni ibihangange, mu gihe umukuru w'igihugu asigaye amaramaza uwo ashatse wese kandi akabikora ku mugaragaro. Abategetsi bose batera bagira ubwoba bukomeye cyane. Nta uzi umunsi n'isaha wo kwambara ibara, nk'uko nyine biriko biragenda muri no minsi, aho abategetsi bose bakomeye Perezida Evariste
Ndayishimiye ariko arabacisha bugufi, ariko ababirabira hafi bakabona ko impamvu ariko arabacisha bugufi atari ukugira ngo arwanire itunga ry'igihugu, ahubwo ari gushaka gukomeza ubutegetsi bwiwe, kuko nyine ariko arafata umuntu wese abona ko yabangamira ubutegetsi bwiwe akamushira hasi. Ubu ukomeye yifuka nyabuna Angeline Ndayishimiye, nk'uko nyine abarundi batari bake bariko baridogera Angeline Ndayishimiye, bakavuga ko amabi yose ariko arakorwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari guterwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho asigaye arusha ububasha umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, aho abarundi batari bake batanguye kubaza Perezida Evariste Ndayishimiye niba koko ari Angeline Ndayishimiye batoye ngo arongore igihugu cy'u Burundi. Felicite Nishemezwe Igitega, akarero ka mbere kari Igitega, aho Procureur General Felicite Nishemezwe akora ibyo ashatse byose atankomanzi. Kuri no mbonesha kure turamaze kuvuga amarorerwa yiwe atari make, ariko ni intakorwako. Procureur General afatana n'umunyororo ayagirizwa icaha cyo kugandagura umuntu, akaca amuha ububasha budasanzwe, harimwo ubwo gusohoraka ibohero aho ashakiye kugeza naho aja gukora ubugeni bwa kabiri mu yindi ntara, ibintu bitamenyerewe kandi ibintu biteye ubwoba, byerekana ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ubutungane bureba umuntu ufise amahera, naho udafise amahera akorerwa icyo ashaka, mu gihe ufise amahera bamukorera icyo ashaka cyose batarabye amategeko agenga butungane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Wa munyororo byashika akagirizwa kwica uwundi munyororo, Procureur General akamufukira akirukana abanyororo bose babimwagiriza akabarongika mu yandi mabohero. Procureur General yanka kurekura umunyororo arwaye kandi yejejwe n'ubutungane, agasohora uruhusha rwo kuja kwivuza ari uko yumvise ahejeje gucikana. Ibyo ni ibintu biteye isoni kandi bigaragaza ko nyine abantu bose bashigikiwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Procureur General avugwa mu biturire biteye isoni, ariko abandi bagahanwa, we akaguma ari intakorwako. Mbere ku bw'ubucuti na Angeline Ndayishimiye akaganira ko yimirije kuba umushikiranganji w'ubutungane. Alfred Innocent Museremu Muyinga, mu mpera z'iyinga riheze harakwiragiye amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ingene Colonel Alfred Innocent Museremu akengera abakoresha biwe imuyinga ngo ntibanganya kubera ari inshuti ya Neva ya Mukaneva. Ibyo byose nyine bikaza bitera abanyagihugu amakenga, bakibaza niba umuntu wese w'inshuti ya Mukaneva azajya yaduka agakora icyo ashaka, bakibaza niba kuba umushuti ya Mukaneva atategeko na rimwe riba ari kuraba. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye, Colonel Museremu yari igihangange koko. Nk'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati, Museremu yarica agakiza uwo ashatse hose. Amarorerwa yose yabaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi Alfred Innocent Museremu yaragizemwo uruhara rukomeye cyane, ariko igitangaje ni uko leta yiyita mbyeyi ya Evariste Ndayishimiye itigeze ikora igishoboka cyose kugira ngo ihane Alfred Museremu. Yapfunga uwo ashatse wese kandi ibyo byose akabikora ntacamira. Abo ahagaritse abakoza icyo ashatse: kuborezwa igufa, kwica, kuburwa irengero, gutangishwa ibiturire bikomeye, kunyagwa ibyabo n'ibindi. Colonel Museremu yarasumbya ingufu umukuru w'urwego rw'iperereza, ni ukuvuga ko yari afise ingufu kurusha umukoresha wiwe. Ibyo byose byava ku kuba Museremu yarishikira ku mufasoni w'umukuru w'igihugu. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda, bakibaza niba koko umuntu wese ushikira umufasoni w'umukuru w'igihugu atazajya yubahiriza amategeko, kuko biboneka ko kuba uri inshuti y'umukuru w'igihugu ari ibintu bisigaye bikomeye cyane kandi biguha uburenganzira bwo gukora icyo ushaka. Abacamanza n'abashikirizamanza Museremu yabaha amategeko ku telefoni kandi bitwa ko bari hejuru yiwe. Ingingo za Museremu zasumba kure iz'umushikiranganji w'ubutungane. Museremu ntiyatinya kwagiriza umupfakazi w'imyaka 18 Krista Kaneza ko yiciye umugabo wiwe Thierry Kubwimana, kandi uyu yari yagandaguwe n'iperereza. Museremu yari arongoye icyo gihe. Ibyo abarundi babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo aba ariko arababwira byose aba ari ukubahenda, kuko ntago yiteguriye guha abarundi ubutungane mu gihe bagiriza bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibyaha bikomeye kandi bitandukanye byagize ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu b'igihugu cy'u Burundi, kugeza naho benshi batabagahunga kubera intwaro y'agahotoro ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Museremu ntiyatinye gufungira ubusa muganga Christophe Sahabu bivuye ku butegetsi wo hejuru cyane yoba ashaka kumunyaga ibitaro kira hospital. Uwo mutegetsi nta wundi yari General Arengiyome Bunyoni, ariko igitangaje nuko nyine aho General Arengiyome Bunyoni akomborewe mu mabanga akanapfungwa n'ubundi ikibazo cya Dr Christophe Sahabu kitigeze gihinduka, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yaciye akifatira mu minwe kugira ngo yegukane ibyo bitaro kira hospital. Museremu yari yabaye akamaramaza kandi yari yabaye akamana mu Burundi, aho benshi babonaga ko ari we afise ingurufu za nyuma mu butegetsi bwa hano mu gihugu c'u Burundi. Muri Mukakaro 2022 Museremu yarakorotse gato ahabwa kurongora iperereza ryo hanze y'igihugu. Muri Ndamukiza 2023 naho Museremu yakorotse rwose asambishwa mu iperereza nyine ku madosiye y'ibiturire acarakurwa mu mabanga yo mu iperereza. Muri Rusama 2023 Colonel Museremu yarongeswe gukorera muri komisariya regionale y'igipolisi Muyinga, aho ajejwe imibano mu gipolisi. Ayo mabanga yafashe nk'agakengere k'umushiranganji Martin Niteretse, akazi agatonda ko uko yishakiye, kandi ibyo byose nyine bikaba avuga ko nyine impamvu abikora ari uko nyine ari inshuti ya Mukaneva. Kadundura yabaye mu minsi iheze aho Colonel Museremu yoba yafashe imodoka aja muri Tanzania mu bikorwa by'urudandaza rwiwe, agenda atabimenyesheje abamutwara. Ico ni icaha gikomeye cyane mu nzego z'umutekano. Nta ntwazangabo irenga imbibi z'igihugu itabiherewe uruhusha. Amakuru ariko arahanahanwa avuga ko abamutwara bamwandikiye ngo asigure iyo nyifato, uri ubundi aca atangura kwigamba ko atangana nabo bamwandikiye ko ararengeye urya mushiranganji w'umusivili yamurungitse imuyinga, aho hose akigamba ko ari inshuti ya Mukaneva kandi ko vuba azosubira gukora mu iperereza. Ibi byose nyine bikaba byarateye abatari bake kwibaza koko ingufu afise aho azikura, bakibaza kandi ingufu Mukaneva afise ku buryo umuntu wese w'inshuti yiwe yiha uburenganzira bwo gukora icyo ashatse. Muri diaspora mperutse kuronka audio zivuga akarenganyo kariko karakorerwa Rihejeje kantunge ko umwe mu kwaheruka kumva mu ntahe y'urwimo rwa Ntega Marangara. Muri izo audio haravugwamwo umurundi aba muri Canada yatahukanye George Kantunge ko mu Burundi amwijeje kumuha umutahe w'ibikorwa bari gusangira, ariko birangira amugize umukozi wiwe amufata nabi aramuheranira cyane. None ubu bigeze mu iterabwoba ko ashobora no kumuzimanganya ubuzima bwiwe. Uwo murundi ari muri Canada yigamba ko ari inshuti ya Mukaneva, biriko biratera abanyagihugu batari bake agahinda, bakabona ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ntaho buzigera bushikana igihugu c'u Burundi, mu gihe umutambukanyi wiwe yivanga mu nzego zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaboneka ko ari we afasa ingingo ya nyuma, kandi mu by'ukuri abarundi atari bo batoye ngo arongore igihugu c'u Burundi. Izina ry'ubushobozi, uri inshuti ya Mukaneva, uba urekuriwe byose mu Burundi. Iryo zina riratuma mu muryango wose wurira indege ku mafaranga y'igihugu ukaja kwitemberera iniruke muri Amerika. Ababyeyi, abavukanye ndetse na barumu wiwe bose bakajya gutembera muri Amerika ku itiki y'igihugu, kandi bizwi neza ko amafaranga mva makungu yabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko mutambukanye umukuru w'igihugu akabandanya kwinezeza n'umuryango wiwe bikora icyo bashaka mu mafaranga y'igihugu, kandi bikaboneka ko ibyo byose aba ariko arabikora kugira ngo agwize misiyo, kuko hari amafaranga ahabwa iyo yagiye muri misiyo hanze y'igihugu. Iryo zina riratuma abana biwe bahabwa ingurane zidasanzwe muri za peje, abandi bakaronka ibiraka byo kugaburira abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu, cyangwa kwambika abakozi ba beribe n'ibindi byinshi cyane. Ariho benshi babonera ko Uburundi bwishwe n'akagwi gatoya karongoye igihugu c'u Burundi, naho Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko agiye kukarwanya, ariko bikaboneka ko atiteguriye kurwanya ku karwi kariko karica ubutunzi ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko ashaka kukarwanya yahera mu rugo iwe. Iryo zina ntirisanzwe muri kino gihe,
mbere ikinatangaje nta bantu bigamba ko ari inshuti za Perezida Ndayishimiye ngo bace bumva barekuriwe gukora ibyo bashatse mu gihugu, ariko igitangaje kandi kinateye ubwoba ni uko abiyita ko nyine begereye Mukaneva bakora icyo bashatse, kandi ibyo byose bikaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi abirorera akabireba ntagire icyo abikoraho, aho benshi bavuga ko nyine igihugu cy'u Burundi gisigaye kirongowe na Angeline Ndayishimiye kandi nyine atari we abarundi batoye ngo abe ari we arongora igihugu. Kuba udahanwa no kuba inshuti ya Mukaneva, ibi bintu ntibikoresorwe kare, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye arashobora kugira ingorane zikomeye cyane nadakosora ibi bintu biriko biraba mu butegetsi bwiwe, aho umutambukanyi we yihaye ububasha busumba ubw'abantu bose bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kugeza naho asigaye asumbya ububasha umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye aheruka gukebura amashirahamwe yita bene Samuragwa bakaca bakora amakosa, hari n'abahaswe kubihanirwa ku buryo bukomeye cyane. Umukuru w'igihugu araraba yubahuke n'aba bitwaza ubucuti bwa Mukaneva mu kwigamba amafuti bakora, n'ibitakorwa biri mu bizocafuza rwose ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bikaba byanatuma bugera ku maherezo, kuko nyine abapfasoni b'abakuru b'igihugu barakunda gukwegera abagabo babo iyo batabyitondeye. Mu gihugu cibanyi cy'u Rwanda ku ntwara ya Juvenal Habyarimana haradutse ico bise akazu kari kagizwe n'inshuti za Agate ka Habyarimana, umupfasoni w'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Ako kazu kari karigaruriye igihugu bagera naho bacunga bikomeye umukuru w'igihugu w'icyo gihe. Akazu karorononye rwose ubwo butegetsi, igihugu cinjira mu kaga. Iyo ibintu nk'ibi bidakosowe hakiri kare birashobora kuba bicane, kandi birashobora gutera ikibazo gikomeye cyane. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya bama mbere bashyirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.